Musaza yimanukiye akava mu bihugu byo hanze kamugabane wa Buraya akaza gutembera mu gihugu cy'u Burundi azanywe n'imigambi gitandukanye ni T-Max mwanaje canke mama mati umuraperi cyangwa umunyamuziki w'umurundi Fabi Love ati nyabone ibyo bintu muri mu byo dukora bo jewe sindavyemera sinanavyerekwa ati ahubwo bimeze uko inkuru ya Fabi Love wayibonye inkuru ikorosa ubunyeni iracamoto ubushasha iracari sugi na nurayi kubagura ntibikunda nuko hari amakuru wayabonye bimeze gute umusore yanditse ubutumwa bameze gute umusore yanditse ubutumwa hari ya Fabi Love dusabe hari ya Randrika Mavinga duterekere ko ubutumwa kabisa abona ko abari ibintu bimeze neza by the way yari kuri Facebook page nabaterekeye ko link ya WhatsApp abona ko ushobora kuyifyonda ko maze ugaca winjira muri group y'ikiganiro Classic Vibes ariko kandi ababwira yuko ibi biganiro byose dukora ushobora kugenda direct maze kuri YouTube ukaba bitakunze ko nk'umanya wo kumviriza ikiganiro ushobora guca ugenda kuri YouTube ni PJ Classic News niyo dusigaye dukoresha dupostinga k'ibiganiro abantu bamaze ibisi banyandikira ngo mbega ko tutakibona ibiganiro byanyu kuri YouTube kuri PJ Classic Media ijya PJ Classic Media sigaye ija ko ibiganiro bya sport ariko kandi twebwe mu biganiro bya entertainment dukorera kuri PJ Classic News niyo usanga ibiganiro byose tuba twakoze ama interview zose tuba twakoze ubona ko hari ibiganiro hari ikiganiro cha T-Max hari ikiganiro cha Mudi Muzungu twakoze hari amadeba menshi twakoze kuva ku munsi w'ikiganiro cha T-Max ushika no munsi ibyo twakoze ejo byose niyo biri shaka kugenda maze ukacukora subscribe maze ibintu bikagenda neza cyane PJ Classic News nuko bimeze hari ya Fabi Love ubutumwa ngo bujya bona busoma yagize ati muri twamugina anatanguza kaya bakita Dieze se utanguza Dieze zibiri cyangwa Dieze zibira acayo muri twamugina alama ya reg ni Dieze muri twamugina tudieze tubira ati T-Max nzokwemera ko ukaze ari uko undishe tugakorana nkumva iyo micyano yawe ashyira ko mu gihugu gutwenga ati wibuka ya day ko ncitse tugeze kuri microphone acarenza ko emoji yo kurira nk'abanduge twamugina nibuke ya day wibuke ya day ko ncitse tugeze kuri microphone rero abahageze ahantu rero ataraho gutuma umwana ariko iyi nkuru rari inkuru yanagoye nage T-Max afite imyaka ingahe kaje kanavuze ati wibuke ya day T-Max afite imyaka ingahe mu muziki kuva 2004 kuduga Fabi Love niho watanguye umuziki Fabi Love no muri 2012 gutyo nta kubaho kabirimwo indirimbo ifise nganda afise indirimbo ya 2014 uzikataro ko atarikodi ibintu byabo ku matariki ya nyayo dufise kuri bana banirimbye kumbuza uko ibintu by'ubuhinga kera batabyitaho cyane ariko ni sawa tuvuga ko ubutumwa kubuhereza T-Max Fabi Love agamijiki ni mpaka amurihe kugira ngo bakorane collabo bundi nza naduterekere ko naka gafoto ka nza duterekere kaka gafoto ka Fabi Love hariya bantu babone bati akantu ndiko ndiyumvira wibuke ya day ko wancitse tugeze kuri microphone hari abantu bariko barumviriza ikiganiro Classic Vibes bibaza yuko Fabi Love na T-Max atandirimbi hari bo barahuriyemo ariko reka ndakubwire ko kwigenekerezo ya 27 ukwezi k'umunani 2014 hasohotse indirimbo yitwa Bujumbura indirimbo irimwo abaririmbyi bagera kuri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
indirimbo irimwo abaririmbyi bagera kuri 14 Bujumbura kiwanja changu niyo nyene sawa nitarudi hata kama nikyoko wazungu kubera ko uhisemo kuririmba ko kafizo niko konyene wumvise niko kantu ubwo iyi ndirimbo gasa nakayishyize kuri trend cyane gusumbya ugiye no kuraba abantu benshi yigeze ngaho niho usanga bariko barayiririmba ariko kandi nakwibutse yuko ico gihe Big Fizzo Big Fizzo yari Big Fizzo kabisa yari uwundi muntu yari Mugani Desire yari uwundi muntu yari umuriro wo kotera mbari yari umuntu novuga yuko ico gihe ntiyari yoroshe ico gihe ndakwibutse ko ari cya gihe twabona yari akaze cya gihe hasohoka za ndirimbo za What's My Name nararavye akantu kaka behind scene k'indirimbo What's My Name icyo gihe ba Kent P bari hajya ziko indirimbo yakoze Kent P na video yakoze Kent P na Sheriff Sheriff niwo muntu yashira amajya ama FM mukabona Big Fizzo ari karaguruka nkuko mu kirere na Sheriff mukamubona kuri bijya bidome vyaka kuri animation arakaze cyane Sheriff kuri green screen yarakaze sana rero icyo novuga nuko icyo gihe nararavye ka behind scene kiyi ndirimbo What's My Name Sadbi ari karavuga wow ngo we ni king Sadbi yicaye hariya hasi yicaye ahantu ari kararaba wewe ndo king wa muziki wa Burundi ukanu Sadbi yarakavuze nimba mushaka nzokabazanira kandi ubu tuvugana tuko ndakaraba ku machine icyo gihe rero iyo ndirimbo novuga yuko yitwa Bujumbura Hauriyemo Arafloro Lilo Big Fizzo Yoya Arida Harijo Steven Sogo Fabirov Pasha Matabaro Shan Queen icyo gihe yitwa Shanera ni yitwa Shan Queen Satbi T-Max Bashir Dia icyo gihe Fabirov arimo icyo gihe novuga yuko imbere yaho Fabirov T-Max yari yemereye Fabirov ko bakorana collabo bamaze gukora iyi ndirimbo Bujumbura T-Max yari yemereye Fabirov collabo batarakora iyi ndirimbo Bujumbura itarasohoka batarayikora bamaze gukora iyi collabo Bujumbura amakuru mfise nuko T-Max yumvise ukuntu Fabirov aririmba ati uyu jamani noma tirindira mfata kanya zokubarira petit frère Fabirov kwandika ama message sasa Big Brother bimeze gute dukore ya collabo Fabirov T-Max ati nzokubarira maze biherera hiyo birangira collabo atayo bakoze nice gituma ubona Fabirov yashizemo aka kantu uti wibuke ya day ko wancitse tugeze kuri microphone harageze no muri studio T-Max avuga ati oya nisubiri kidogo na kuja ndugu zangu mjama fye niyo makuru aya makuru Fabirov yigeze kuba tubwiye no munsi rero Fabirov yanditse T-Max nzokwemera ko ukaze ari uko undishe icyo gihe wibuke ko ari Fabirov yari yasavye collabo T-Max ariko no munsi Fabirov aje kwandika ati nzokwemera ko ukaze ari uko undishe tugakorana nkumva iyo micano yawe Numva yavuze ati T-Max kugira dukorane uno munsi bisaba ko ndiha ni Fabirov yabwiye T-Max aha ni nyuma yaho T-Max asohoreye indirimbo yitwa Mzee wa Michano Fabirov ati nkeneye kumva iyo micano yawe undihe dukorane collabo Phil Jensancha nibaza nti uno munsi ni T-Max uno munsi ni Fabirov ari kugwogo wo kuriwa collabo na T-Max cyangwa ni Fabirov yarakwiye kuvuga ati ingo dukore ya collabo Mzee nanje ubu narateye imbere kiriya gihe nimba wirutse cyangwa nimba wampunze kubera peut-être ndi mu upcoming uno munsi ndakaze uno munsi narateye imbere ngo dukore ya collabo ni T-Max akwiye kuriha Fabirov kugira bakore collabo kibazo hano kubera ko nkunda kuvuga ukuri cyane je kenshi nkunda kuvuga ikintu uko ndakibona
bazagwa baravuga ngo ndarengereye ariko nimba urenze urasaba collab cyangwa barayigusaba yasabye ubundi rega Fabio rega yasabye asaba n'amafaranga yabisabye yani kijanje yani yakoresheje akanyamuji bana wo muji na blague ni imara mazane avuga ati nimba wemera ko kazi ndiha hama dukore collab arindiriye abone yumve ko T-Max avuga ati oya je nama yaranda guhata ahubwo ngo dukore ya collab yacagiye ndeke yayisabye kugira yerekane ko umenga ntiyayisabye acashiramo aka kantu uti ndiha agira T-Max acaza avuga ati oya sindakuriye ati ngo dukore ya yindi nakwemerera cagiye Fabio acagenda bayikora ariko ni Fabio no munsi ku rugero ariko twavuga ko collabo bokorana na T-Max twavuga ko yoba ari collabo nimba yociba hit yo bibaye hit kubera Fabio bibaye hit kubera Fabio yoba hit mu gihe bayikoze neza bikoze nabe nta hamwe yoshika kubera yo birimwe Fabio tutege ko yo bikaze ikintu mvuze nti kugira ngo ibe hit cyangwa ibikaze zovana nuko bayikoze uko bayikoze neza ntacyo yizibira ibisigura ko yo birimo Fabio ko yoci ibikaze oya ahubwo nuko baba bayikoze neza bayikora neza bakayicira n'inzira hakiri kare hanyuma bigaca bigira inzira nyene bigaca bifata umurongo bigenda neza navuga nti hano rero nubwo ibintu by'abaririmbyi bigoye mbega ubundi turemezwa yuko batayikoze undaha nyene ego nguma ngira ikibazo cyane ubwa T-Max kuri Facebook ariko cyangwa yigumiye kuri Instagram gusa ni Instagram ko rero agenda byandike kuri IG ashobore anamutaginga kugira bibone ndi nyene content irabonetse mbese ngo hari ikindi kiganiro ashobora gukoramo T-Max ngo arashobora kugaruka ngaha vuba cyane ikiganiro tigeza kugaruka umuntu acavuga ati ibintu biragenda neza ariko ni Fabio novuga yuko gusaba collabo cyanye kubwira T-Max ati kugira nemere ko kazi ngo dukorane ibi reka mvuge ntiyari kuvyandika uko kabisa nanje ntiyari kuvyandika uko kuno munsi ndemeza neza ko hip hop ndemeza neza ko hip hop yasubiye inyuma cyane bisigura ko Fabio uno munsi nta ibi biraza kunyereka ko atacitayeho cyane atagifise umutima kuri entertainment atagifise umutima ku muziki atagifise umutima kuri hip hop bisigura ko yamaze peut-être kuba dessus kuko iyo abari umuntu agifise umutima kuri hip hop no munsi ndashobora kuvuga nti vuba cyane turashobora kubona hip hop ya Big Fizzo na B-Face Roriro nawe akaza ashiramo akavesi ka R&B ayibongoza canke nawe akaza kuri rap kuko nawe nyene arayizi ni Fabio nawe yari guca avuga ati mze yo tingiye studio na sisi twinjire studio na twebwe dukora akantu kaza gupambana na cya kindi turindiriye cya B-Face ko na B-Face uno munsi yaje gutanga ubutumwa avuga ati ubutumwa nabubonye hariya yavuze ati umuzigo uri tayari ndiko ndabapangira akarere neza vuba ndabaha ibyo mushaka aha nizere yuko ni ya hip hop canke ni wa muziki afise na Big Fizzo na Roriro kabisa rero Fabio nawe yari guca afatira avuga ati T-Max kari ngaha mu Burundi bien sûr murabizi yuko yaravuze ko afise indwi zitanu ngaha mu Burundi ya no munsi indwi ya kabiri igomba iveko
aha rero niho Fabio yari guca avuga ati reka nanje ndabe ko twogarukana akarangamutima ka hip hop, ndabe ko twogaruka muri tere neza, nanje reka nkorane na T-Max maze ibintu bikagenda neza. Okay, shobore gufata umurongo bigende neza cyane, shobore gufata linye kabisa. ubwo nuko hariya nimba T-Max aza kuba agira ico avuze nyuma yuko aza kuba yamaze kubona buno butumwa, kumbure tuza kuba tumbimenya, urazi ko tuyakurikiranira hagufi, turabona nimba iyo collabo baza kuyikora, nimba aza kuyemera, nimba yemera kumuha ayo mafaranga yasavye, nimba hari ikindi aza kuvuga ku byo Fabi Love yavuze, tuza kuba turagenda dutohoza turabira hamwe what's going on muri industry ya 257 umuziki w'u Burundi muri rusangi, tubone nuko iterambere ryawo gifashe. Ayo niyo ariko aravugwa hariya kwa Fabi Love the Christian boy na T-Max mwanajeshi canke mama mzee wa michano. Makuru nyene mbashowe mpejeje kuronka ubunyene nuko ariko ni Facebook wayibonye mzee wa screen yabonye nyene ko mba ndiko ndarondera makuru reka nituba twicaye mba niko ndabarondera makuru nyene tuba tugerekako kabisa. nuko nyene hariya na T-Max ariko arategura ubutumwa bwo kwishura Fabi Love. Okay, nikaje kumbwira ati Drizzy sijali ndugu yangu. Okay, bivuze ngo umuntu yogira ngoja na mimi nitupe kitu hapo dawa ya moto ndabahakana kuri Instagram. Oya ni bivuze ngo ariko twumviriza T-Max ariko twumviriza T-Max Facebook. T-Max ariko twumviriza vuza ati reka nanje mukanya ndamwishura petit frère wanje ngaha. T-Max nzo kwenye Facebook. Watu wanataka kuona kule mtandaoni Facebook, Instagram Warundi kenshi ntibajari usanga ibintu batabibonye neza. Kandi kuza kubiza ugasanga comment nizibonetse nko za kuboneka man. Akanyene ntabanga ry'aba journalist. Se nivyo bambwiye inbox mushaka nababwiye. Nawe ntabanga rya. Heza twibandanize nandi makuru, kama makuru ni menshi cyane hariya ariko